Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Horana mahoro. Bakristo mwese twasangiye kwitegurira Pasika y'Umukama, none dusangiye kuyihimbaza uyu munsi. Ndabipfurije mwese Pasika nziza. Mugire Pasika y'umwizero wuko Yezu yashoboye gutsinda urupfu, atana kimwe gishobora kumunanira. Kumwe yamara ubwoba, abagore beza n'abigishwa bari bagiye kuraba umupfu ngo bamwegeranye, hanyuma bagasanganirwa n'inkuru nziza y'umuzima. Kumwe Yezu yamara agahinda abigishwa b'Emawusi, abiyeretse ko ari muzima bagaca buzura urweze. Kumwe Imana yajabutsa bene Isirayeli ikiyaga gitukura bakogorora, Yezu yazutse. Mwese uyu munsi nabajabutse, mwumve ko hari ico mujabutse mu mitima yanyu no mu mibano yanyu, kandi mumaze kujabuka mwese mukuzura urweze kubw'inkuka y'imisa turiko turahereza. Mufashe n'abandi aho musubirira, aho mubaye, mubafashe nabo nyene kujabuka. Ngiyo Pasika ndabipfurije mwese, mpereye ku basanzwe bafise amazina afatiye kuri uyu munsi mukuru wa Pasika, kuko dusanzwe tuyazi nk'aba Pasikari, ba Pasikaziya, ba Pasikarina, ba Anastase n'abandi. Kuri uyu munsi kandi twifatanye n'abakristu benshi kw'isi uyu munsi batashoboye gukorana nk'uko byahora, kugira ngo bahimbaze Pasika y'Umukama bari hamwe kubera iki kiza karanda ca coronavirus. Tubasabire turi kumwe nabo aho bari mu mihani wabo, mu ngo iwabo. Tubasabire n'ukwemera kwinshi, tuzi yuko igisabisho cacu kirengana imbibe zose kitagira imbibe. Tubasabire kandi natwe tubakengurukira, kuko tuzi ko bariko baradusabira nabo. Dutangurire duca bugufi kugira ngo iyi nkuka y'imisa tuyihereze dufise umutima ushimisha Imana. Ndirega ku Mana mushobora vyose, kuri mwebwe bene wacu kuko nakemuye cyane mu vyiyumviro, mu mvugo, mu ngiro no mu kwibagiza ivyo nategereza. Kuko naracumuye, cumura mbizi, cumura n'ibigirankana. Nico gituma ndabaza Mariya muhimbazwa, yamye ari umubikira, n'abamarayika n'aberanda bose, na mwebwe bene wacu, munsabire ku Mukama Imana yacu. Imana rugira vyose nyene ikigongwe nitugirira ikigongwe, maze niyamara kuturekurira ibicumuro vyacu byose dutoranye ubuzima bwayo bw'amaho. Amen.
imani ninazwe mw'ijuru. Bakayikundira turaguhaya Mana turakuyaga turagusenga Mana tuguhaye impundu turakuninaza Mana tukenguruka inganzi yawe yagahebuza. Rogera byose turaguhaya Mana turakuyaga turagusenga Mana tuguhaye impundu turakuninaza Mana tukenguruka inganji yawe yagahebuza. Mukama Mana w'ikirege Yezu Kristu Mukama Mana mwagazi w'Imana Mana wataka turaguhaya Mana turakuyaga turagusenga Mana tuguhaye impundu turakuninaza Mana tukenguruka inganji yawe yagahebuza. Muri kumwe na mutima mweranda mubuninaza bwa Mana Data. Dusabe. Mana yacu watwugururiye umunsi irembo ry'ubuzima bw'amahoro kubw'umwana wawe w'ikinege yatsinze urupfu turakuzamvye rero twebwe turiko turahimbaza izuka ry'umukama umutima wawe natugire beranda kugira ngo tuzukane na Kristo mu muco w'ubuzima tubisabishije Yezu Kristo umwana waka n'umukama wacu iwe Mana musangiye ubuzima n'ingingo mwe bwa mutima mweranda ubu no mu myaka yose. Igisomwa ca mbere. Ivyo dusoma mu gitabo c'ibikorwa by'abatumwa. Petero ngo ashike isezeraya kwa Koronariyo asama ijambo ati murazi neza ibyabaye mu Buyudeha bwose uhereye mu bugarire kuva muri ca gihe Yohani yigisha ibatisimu. Murazi ingene Yezu w'i Nazareti yaronse mutima mweranda bene inganji y'Imana hanyuma akagendura igihugu cose agira ineza aho aciye hose abohora abari mu ngoyi za Shetani kanatsinda yari yuzuye Imana. Twebwe rero turi vyabona vy'ivyo yakoze mu gihugu c'Abayahudi bene Yerusalemu. Niwe bahavuye bica bamumanika ku giti c'umusaraba, ariko Imana yaramuzuye ku munsi ugira gatatu imuha n'ububasha bwo kwibonekeza. Ntiyabonekeye igihugu cose
yabonekeye ibyabona Imana yari yatoye. Twebwe twafunguye tukanywa hamwe nawe amaze kuzuka mu bapfuye, kandi yadutegereje kwigisha igihugu n'ukwemera ko ari we Imana yahaye intahe ngo acire urubanza abazima n'abapfuye. Niwe abahanuzi bayaze, aho bavuga yuko uzomwemera wese azoronka kubw'izina ryiwe ikigongwe c'ibicumuro yakoze. Iryo ni ijambo ry'Imana. Uyu munsi Umukama yagize n'umunsi w'akanyamuneza. Haleluya. Uyu munsi Umukama yagize n'umunsi w'akanyamuneza. Nimushimagize Umukama kuko ari mwiza, nk'ubuntu bwiwe n'ubw'imyaka yose. Israeli rero nivuga iti, ubuntu bwiwe n'ubw'imyaka yose. Uyu munsi Umukama yagize n'umunsi w'akanyamuneza. Ukuryo k'Umukama kuraninaye, ukuryo k'Umukama gukorana ububasha. Sinzopfa nzoguma ndi muzima, kugira ngo menyeshe ibikorwa by'Umukama. Uyu munsi Umukama yagize n'umunsi w'akanyamuneza. Ibuye abubatsi bari bataye, niryo ryabaye ishimikiro gifuruka. Ivyo tubikesha Umukama, kandi nibitangaza mu maso yacu. Uyu munsi Umukama yagize n'umunsi w'akanyamuneza. Ibyo dusoma mu ibaruwa rya mbere umutumwa Paul yandikiye abakoreni. Inshuti zanje, ntimuzi ko umwambiro naho woba muke wambira umukate wose? Nimwityorore umwambiro wa kera kugira ngo mube umukate mushasha, kuko muri umukate utagira umwambiro. Nkako nyene Kristo Pasika yacu yaritanze kw'inkuka. Natwe rero ntiduhimbaze uwo munsi mukuru twambije umwambiro wa kera canke umwambiro wuzuye indambi n'inzigo. Nituwuhimbaze nyabuna mu bweranda no mu kuri.
iryo ni ijambo ry'Imana. Ivyo dusoma mu nkuru nziza ya Yezu Kristu nkuko yanditse Luka. Ku munsi ugira gatatu kuva aho Yezu apfiriye, abigishwa babiri baja mu gisagara citwa Emmaus. Kuva i Yerusalemu n'urugendo rw'isaha zibiri. Bagenda baraganira ivyari vyabaye vyose. Barabiganira kandi bakabiharira. Yezu nawe arabegera ngo bafatanye akayira. Ariko amaso yabo ntiyashobora kumumenya. Arababaza ati, ivyo mugenda muratoshanya nibiki? Barahagarara bijiriwe. Umwe muri bo yitwa Gervais aramwishura ati, ni wowe Musa uciye Yerusalemu utazi ibyabaye muri iyi minsi? Nawe ati, vy'ibiki? Bati, ivya Yezu w'i Nazareti, yari umuhanuzi w'agakura mu mvugo no mu ngiro imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Abakuru b'abasaseredoti n'abashingantahe bacu baramuguze bamucira urwo gupfa, bagira ko bamubamba ku musaraba. Ariko tweho twari twizigiye ko ari we yari gucungura Isirayeli. None bukeye gatatu ivyo bintu vyabaye. Hari abagore bamwe mu bacu bahoze ku ruhafu kare baje kudutera ubwoba, ntibabonye ikiziga ciwe. Yamara baje kutubwira ko babonye abamarayika babaraririye ko ari muzima, bababariye ko ari muzima.
bamwe nabo mu bagenzi bacu bagiye ku ruhafu basanga bimeze nk'uko abagore babivuze, ariko we ntibamubonye. Yezu rero arababwira ati, mwabiburabwenge mwe, nta mutima mugira ngo mwemere ibyo abahanuzi bavuze? None ntikwari ko ngo Kristu arinda ayo magorwa yose kugira ngo ashikire ubuninahazwa bwiwe? Ahera rero kuri Musa, ahetura abahanuzi bose, abasigurira ivyanditswe mu bitabo bimwerekeye. Begereye umuhana bajamwo, Yezu amera nk'ubandanya, ariko baramwinginga bashimitse bati, ingo tugumane ngaha, burije n'izuba ryarenze. Araheza arabakurikira. Avyagiye ku meza hamwe nabo, yakira umukate arawuhezagira, arawumanyura, arawubahereza. Amaso yabo acarakanura, baramumenya, yamara buno nyene acaranyika. Baraheza baravugana bati, erega niho umutima wacu wari wuzuye ugweze, aho twafatanya akayira atubwira ivyanditswe mu bitabo bitagatifu. Muri no saha nyene barahaguruka basubira i Yerusalemu, basanga bamwe 11 bakoranye n'abandi bagenzi babo bari kumwe. Bariko baravuga ngo, ni ivy'ukuri umukama yazutse, yabonekeye Simoni. Nabo babaganirira ivyo babonye mu nzira n'ingene bamumenye aho yamanyura umukate. Dushemeze ijambo ry'Imana. Bakristo mwese dusangiye guhimbaza Pasika, ndahimbawe no gusubira kubipfuriza mwese kugira Pasika nziza, Pasika y'umukama, mugabo kandi Pasika mu buzima bwanyu, kuko Pasika n'umunsi mukuru tuzanira inkuru nziza itangaza abantu bose, kandi gatuma uwakiriye naho igoye kwakira imuhindura akaba umuntu mushasha, akaba uwundi muntu, naho ibintu hanze biguma bimeze kwa kundi, mugabo kubera ko asigaye ari umuntu mushasha, akaba umuntu yuzuye umwizero, kandi ashobora no guha abandi umwizero. Wihweje neza inkuru nziza zidushikiriza ivy'ukwemera izuka rya Yezu Kristo, hari ibintu n'ukuri bitangaje, mugabo kandi biteye n'igomwe mu kwemera kwacu. Haba muri Matayo yadusanganije inkuru nziza y'izuka mu misa yo mu giteramo ca Pasika, canke Yohani yazindutse yatuyagira ivy'izuka mu misa yazo mu gitondo, eka n'uyuruka mweranda tuyagiye muri iyi nkuru, muri iyi misa nkuru. Nta na hamwe batubwira ko hari abantu bari bazindutse gusanganira uwazutse ngo nuko yari yabibabwiye. Nta numwe, nta mwanditsi w'inkuru nziza n'uyu umwe atubwira ko hari abantu bari bazindutse gusanganira uwazutse ngo nuko yari yigeze kubibabwira. Nta numwe. Baba abagore beza canke abigishwa bose batubwira ko bari bigiriye kwegeranya umupfu wabo
atabyizuka bibajanye. Muca mwumva rero ko agakuru keza k'izuka rya Yezu kaje novuga ngo iki ari nka surprise nziza yatangaje cane abo bigishwa ba Yezu, kuko aho bari bagiye kuraba inkuru mbi y'umupfu basanganiwe n'inkuru nziza y'uwazutse. Inkuru nziza y'uwazutse bazindutse kuraba iby'inkuru mbi y'umupfu. Ngiyo surprise ya Pasika, ngici ikintu gihambaye gitangaje mu kwemera kwacu kwizuka ry'umukama wacu Yezu Kristo. Ngico rero icambere mwese bakristo dusangiye inkuka y'imisa, bakristo mwese dusangiye guhimbaza izuka ry'umukama wacu Yezu Kristo, ngici cambere mwese ndabipfurije kuri uyu munsi mukuru wa Pasika. Ese iyi Pasika yobagirira ibitangaza byiza mutari mwiteze mu buzima bwanyu, mugabo hamwe mugenda murakengurukira Imana muti aho twari twiteze iby'umupfu baturonkeje iby'umuzima. Navuze kandi ko mu nkuru nziza y'izuka hari ibiteye igomwe. Igiteye igomwe nuko ab'Imana yahaye kwemera ko Yezu by'ukuri yazutse baciye bahinduka, baraba abandi bantu. Ahari ubwoba bw'uko abishe Yezu bashobora nabo kubagirira nabi, hasubira ubutwari bwo kuza kuyagira n'abandi iyo nkuru nziza. Nivyo vyibi twumvise mu gisomwa cy'ibikorwa by'abatumwa, aho Petero yamaze gushira bwa bwoba bwari bwamutekeye imbere y'inshoreke, ubu ari wari karashinga intahe n'imbere y'abakuru adatinya. Nta numwe akimutera ubwoba, yahindutse uwundi muntu. Uko guhinduka kuwahuye na Yezu yazutse ni navyo iyi nkuru nziza ya Luka ihejeje kutubwira. Aba bigishwa babiri bari buzuye agahinda nk'uko babitubwiye, nabo nyene bagenda baravugana inkuru mbi y'uwabo yari yapfuye kandi agapfa yishwe, kandi ariwe bari bashizemwo umwizero. Wamenga ubuzima bwabo ntibukigira iyo buva n'iyo buja, bari bijiriwe ku buryo naho baganira atanumwe yashobora kuremesha ubundi. Bamaze kumenya ko yazutse baciye bahinduka, baragarukana umwizero mu buzima, bariyumvamwo ugweze gukubaho n'ugukubana. Ngico rero ica kabiri no bipfuriza, ese Imana yobafasha kujabuka mwese ibibahagaritse umutima byose, maze mugasubira kugira umwizero no mu bintu mutabona inyishu buno nyene, kuko harashika mu buzima haho umuntu ibintu bimwe mwagira ati mbega jewe ibi bintu nzobivamwo gute. No muri ivyo nyene mubandanye mwizigira Yezu yatsinze urupfu atakimunanira. We nyene araheza akamenya ingene ahindura agahindukiza ibintu, ugasanga birakunze nk'uko n'aba bari bagiye buzuye agahinda bahavuye buzura umwizero, kandi ata n'ibindi bintu byinshi twumvise Yezu yabahaye. Hari ikindi kandi gihimbaye, nukumenya ko inema y'uwemeye izuka idatuma ibintu bica bihinduka hanze. Izuba ryariko riraka ntirizoca rizima, imvura yariko iragwa ntizoca ica, hanze biguma ari kwa kundi. Ahubwo inema y'izuka
ituma umuntu aca abona ibintu ukundi. Inema y'izuka iza kuguhindura wewe kugira ngo ubone ukundi ibintu byari bisanzwe biri ngaho. Nko mu nkuru nziza zose zitubwira iby'izuka, turabona ko naho Yezu yari yazutse ntibyabujije ko abigishwa nanone bari bagiye kwirabira umupfu wabo, babona uruhafu rugaragara n'ikibuye bari batembagaje. Si uko Yezu yari yazutse iyo byose byaciye bizimangana, byagumye ari kwa kundi. Kandi kubatemera bagize nyine bati umupfu so kumwica gusa, noneho badutwaye n'umupfu wacu. Hanze ibintu biguma ari kwa kundi, bikaguma gutyo nyene. Mugabo umaze gutambuka intambwe ukajabuka, ukaca ubona ukundi. Ubwo ruhafu ntiruvuga ko bamutwaye, ahubwo ruvuga yuko nk'uko yari yahoze abyigisha yarazutse ni muzima. Reka kuronderera umuzima mu rupfu mu bapfuye, genda umuronderere hahandi yababwira ibugarire ni Yerusalemu, hamwe musanzwe muba, hamwe musanzwe mugendera, niho muzomusanga. Yezu yazutse ntaza dukorera ibitangaza bituma ibintu bica bihinduka, akora ibitangaza muri twebwe bituma tubona ibintu kundi, maze kubera ububasha bw'uwazutse twizigiye tugashobora kubihindura. Ahubwo ivyo bintu byo hanze ni twebwe acaka kugira ngo tubihindure. Uko niko kujabuka nyako, niyo Pasika. Yezu yazutse aza kutujabutsa ibyo twarimwo kugira ngo ntibiduhindanye, ngo bitubuze kubaho mu rukundo. Nico gituma rero natwe twokwama twereka Yezu ibyo yotujabutsa. Ku munsi nk'uyu ntutujane umwe wese atamweretse ibyo yomujabutsa, kuko Yezu atujabutsa ibyo turimwo. Iyo niyo Pasika. Kumwe yajabutsa abagore beza n'abigishwa biwe ubwoba bari bafise, akajabutsa abigishwa b'Imahusi ako gahinda barimwo, n'abari kajabutsa umwe wese muri mwebwe mu vyarimwo, kumbure mbere atagira n'uwo yobiyagira ngo baracura intimba. Mu nkuru nziza y'uyu munsi Yezu aratweretse ko tutakirinda mbere kuja kumuraba ku ruhafu bamuhambyemwo. Niwe asigaye yiyizira wenyene akadusanga mu nzira z'ubuzima turimwo, nk'uko yabigiriye abigishwa b'Imahusi, akabaherekeza abumviriza batazi ko bari kumwe, gushika bahindukire bamurabe. Natwe nitumenye ko Yezu yazutse asigaye agendana natwe kandi hose, na cyane cyane iyo bitugoye. Tuze rero turamenya kuza turahindukira, turaba tuti mbega ubwo ntaca Imana iriko iratubwira kugira ngo tugiciye ko duhindure ubuzima bwacu, duhindure kandi n'ubuzima bw'abandi. Ego meba Kristo, twubahuke tumuture ibitugoye umwe wese kuyimwerekeye no kuvyerekeye umubano wiwe wa hafi. Mugabo kandi ntitwibagire no kumutura ibitugoye muri rusange nk'igihugu. Turazi ko no mu gihe ca bene Israeli Pasika yabaye ukubajabutsa nk'igihugu cose. Imana irabamara ubwoba, barashobora guca mu kiyaga gitukura cabatera ubwoba. Natwe muri rusange ntitwirengagize ko muri bino bihe mw'isi yacu no mu Burundi bwacu hari ibintu nka bibiri bishobora kuba biduteye ubwoba, naho tudakunda kubivugira hejuru kuko abarundi ngo ntibavugira hejuru. Icambere ni iki kiza karanda ca coronavirus
kiriko kiratikiza inganda mu bihugu byo ku isi nka byose, gushika naho ni Roma ku kirimba ca papa badashobora gukorana ngo bahimbaze Pasika nk'uko vyahora. No ngaha iwacu baratumenyesheje ko cahashitse, naho batubwira ko coba kitaraba karanda. Uko biri kose ntaworeka kugira ubwoba afise umutima nakenge iyo yumvise ko n'abahinga batarashobora gutorera umuti ako karanda gahanze isi yose, kandi agahanze isi yose kaba kaduhanze twese. Nk'uko umusiguzi w'ikirimba ca papa yabicishijemwo ku munsi wa gatanu mweranda, Pasika rero twosaba ni yuko tutota umutwe imbere y'ico kiza, ngo duhave twibaza ko hari abo Imana igomba guhana n'abo Imana igomba gukingira, ko bari uguta umutwe. Ivy'Imana irekura bikaba kuri iyi si ntidushoka tubitegera, kuko amayira y'Imana araturengeye. Nitwirinde rero guca imanza, twibaza ngo niki canke nikiriya. Nidukore gusa ivyo dushobora byose ngo tukigwanirize hamwe ico kiza, tukigwanirize hamwe nk'abasangiye nyene ugupfa n'ugukira, atakwikekana canke ugutana ku mwikomo. Ariko na cane ntidukunde ko kimaze kuhava dusubira kubaho umwe wese yimenya, tutitwararikana. Iki kiza ca coronavirus kiriko kiratwigisha kumenya kubaho, egome twikingira, mugabo kandi twiyumvira no gukingira abandi. Naho hantu Imana yodufasha tukahashika, twoba tugize Pasika y'ukujabuka, kuko akarenganyo kenshi kuri iyi si gaturuka kuko umuntu wese agomba kubaho yiyumvira inyungu ziwe gusa, ntiyumvirize uwundi, tukibagira ko twese dusangiye gupfa n'ugukira. Iki kiza coronavirus casubiriye kutwumvisha ko twese dusangiye gupfa n'ugukira, nutarondera gukiza mugenzawe nawe uhava. Kandi uko niko tumeze kuri iyi si, nuko gusa tutavyiyumvira. Ica kabiri gishobora kudutera ubwoba hano iwacu n'amatora twimirije, ntitukigere tubideha. Amatora ntashobora kudasimbisha imitima, kuko n'igihe gishobora kuzana impinduka zituma hari ababa bahora ku butegetsi bashobora gucungurira abandi, nguko haba harabiteze ubutegetsi hanyuma ntibaburonke uko bari babwiteze. None mwumva nk'abo boreka kugira umutima usimba? Ntitukabidehe rero. Kandi uko niko bica bimera no ku bayoboke babo bose, bama bagira bati mbega bizogenda gute, mbega ico nahora ndya nkumbure ntikizogabanuka. Amatora rero nuko niko ameze, si mu Burundi gusa, ariko nk'abemera Yezu Kristu yatsinze urupfu, nagomba kubabwira ngo twese tureme, nk'uko abepiskopi b'Eklezia y'i Burundi babidusaba mu ijambo bahava badushikiriza mu mpera z'inkuka y'imisa. Nitwitwararike nyabuna kwama tuja mu matora tujanyeyo uyu mwambiro mushasha w'urukundo dukura muri Pasika y'Umukama. Mbega none nituze turibaza ico dutera ubwoba cova he no muri aya matora, mu gihe twese tworamuka tuyagiyemwo dufise umutima wo kwiyumvira ineza y'abandi n'iy'igihugu cose. Mbega ico turyanisha cova he
mu gihe abashinzwe gutunganiriza igihugu cyose mu nzego zinyuranye bo kubahiriza bose batagira nkunzi. Abashinzwe gutunganya amatora mu nzego zose ntibagire nkunzi canke ngo bakorere igitsure. Abahiganwa n'abaja gutora bose bakagenda bubahana kandi bazi ko bamwe n'abandi bashobora gutsinda canke gutsindwa. Erega Yezu ni muzima, muri we byose birashoboka. Ibitashobotse ejo hahise bishobora gukunda ejo hazoza. Yezu yazutse, yama dufitiye amasurprise meza. Uyo niwo mwizero wacu. Mwese rero ndabipfurije Pasika nziza y'umwizero, muze urugweze guko mu bubasha bw'uwatsinze byose bishoboka. Amen. Tugaragaza ukwemera kwacu. Nemera Imana imwe rudende. Yeah.
dusabe. Bane b'Imana mwese nimuze dushire hamwe twese rutakambira umukama atabaza abantu bose amahoro ku isi kandi azobaronsa ubuhigwe mu ijuru. Mukama Mana nzima, turaguhereje umuryango wa Ekleziya, turasabiye abo wawushinze, Papa, abepiskopi, abasaserdoti n'abadiakoni, eka nabo bose bitanga ngo ubwami bwawe bumenyekane. Komeza ukwemera kwabo, bame bakubera ibyabo na bizima. Mukama twumvire. Mukama Mana y'urukundo, turaguhereje igihugu cyacu cy'u Burundi n'ibindi bihugu byose byo ku isi. Turabisabiye ababirongoye ngo ubahe ubwenge n'ubwitonzi ngo bashobore kurongora neza abo wabashinze kandi barondere ineza ya bose. Mukama twumvire. Mukama Mana y'ikigongwe, tuguhereje abantu bose bari mu ngorane, na cyane cyane ababangamiwe na kino kiza gihanze isi, baremeshe bame bizigiye wewe iminsi yose. Twumvire Mukama. Natwe twese wateye iteka yo kuza ngaha mu ngoro yawe ngo tukuninahaze twigina intsinzi y'umwana wawe Yezu Kristu. Turagusavye umutima wo kwama turangura neza ishaka ryawe. Utwumvire Mukama. Mukama Mana yacu, wewe bwirukiro n'amagara yacu, tega amatwi Ekleziya yawe ikwambaza ibitumwe n'urukundo rugukomokako. Turonse ibyo tugusaba turakwizigiye, tubisabije Yezu Kristo Mukama wacu.
nimusabe umuryango w'Imana kugira ngo ishikanwa ryanje ari ryo rwanyu rishimwe na Mana Data mushobora byose. Mukanyamuneza ka Pasika kadutuma tukwigina turaguhereje inkuka mukama niyo nyene idahengeshanya gutunga no gukomeza ekleziya yawe ku buryo bw'agatangaza tubisabishije Yezu Kristo umwana wa kandi umukama wacu Imana musangiye ubuzima n'ingingo mwe bwa mutima mweranda mu myaka yose. Orane umukama kirurutse umutima nidushimire umukama Imana yacu. Niko birakwiye kandi biratunganye ko twokurina hazamukamo ibihe byose tukarushirizaho kuyaga kuri uyu munsi aho Kristo Pasika yacu yitanga. Nkako niwe wamwagaze nyakuri wakuye ibicumuro by'abantu urupfu rwe rwatsinze urw'iwacu izuka ryiwe naryo rikadusubiza ubuzima. Nico gituma isi yose yuzuye urweze rwa Pasika abantu bose bava bakagera bakagutera impundu. Inteko z'abamarayika bo mw'ijuru nabo nyene batera ururirimbo rwo kuninahaza kandi bakama bagira bati
mana nzima niwe bweranda nyabwo, niwe ubweranda bwose bukomokako. Nico gituma tugusavye ngo urungike mutima mweranda atagatifuza irishikanwa rihinduke ritubere umubiri n'amaraso ya Yezu Kristu umukama wacu. Igihe bagira umufate agira ngo atangure kubabara kuko avyishakiye, yafashe umukate aragukengurukira, arawumanyura, awuhereza abigishwa biwe avuga ati, akire murye mwese, iki ni umubiri wanje uza gutangwa ku bwanyu. Bamaze gufungura agira kwa kundi, afata ikarisi yongera gukenguruka, ayihereza abigishwa biwe avuga ati, akire munywe mwese, iyi ni ikarisi y'amaraso yanje, amaraso y'isezerano rishasha kandi rizokwamaho, aza guseswa ku bwanyu no ku bwa benshi abakiza ibicumuro. Ibyo murabigire munyibuka. Bane b'Imana ibanga ry'ukwemera n'agatangaza. Niho rero mukama twibuka ugufana ukuzuka k'umwana wawe, kaguhereza umukate w'ubuzima n'ikarisi y'ubukiriro, tukanakenguruka kuba duteye iteka ry'ukurenguka imbere yawe ngo tugushikanire iyi mvuka. Turatakambye dushimitse ngo umutima mweranda dukoranirize hamwe, aduha umutima umwe ko dusangiye umubiri n'amaraso ya Kristu. Ibuka mukama ekleziya yawe aho iri ku isi yose, uyuzuzemwo urukundo. Ibuka umupapa wacu Francisco, umwepiskopi wacu mukuru Gervais Banshimiyubusa arongoye ino nkuka nyeranda, nabo bose bashinzwe umuryango w'abakristo. Mukama mana nzima, akira ubukengurutsi bw'uyu muryango ugushimira ku vyiza vyinshi udasiba kubagirira, bagasaba ko bandanye bakomereza ukwemera ukwizigira n'urukundo. Uyu muryango gushimira imyaka 26 umwana wabo amaze avutse, bagasaba ko bandanye umuzigama mu rukundo rwawe kandi ukongera gukomereza ukwemera. Umuryango ukengurukira ku vyiza vyinshi wabaronkeje n'ivyo wakoreye abana babo, bagasaba ko bandanye baba hafi ukabakomereza ukwemera n'urukundo. Umuryango gushimira ku vyiza wabaronkeje, bagasabira n'ibibondo byabo biri mu mahanga ngo mukama mana nzima ubabe hafi. Umukristo agukengurukira ko wamukijije, agasaba ko bandanya umuba hafi. Abakristo bagushimira ku muvukanyi wawe yagize isanganya maze ukamukiza, bagasaba ko bandanya umuba hafi. Mana nzima wibuke abasavye bawe Anastasie ntibandetse, uyu munsi umuryango ugandukako, wibuke Evariste Ndenzahayo, Gerard Ntahondi, Solange Habonimana, Raphael Barankenguje, Adelaide Minani, Regina Begure, Etienne Butunungu, Jean Ntivyihabwa, Simo Buzingo, Honorate Dundaguza, Joseph Banagure, Albert
Gafunderi, Claude Gafunderi, Pamela Munyana, Pierre Nsabe, Musenyeri Bernardo Bududira, Leonidas Bangerezako, Caritas Mututsikazi, Gertrude Mucori, Germaine Ntibaruhisha, Yohani Kazage, Florino Ndiho Kubwayo, Valeria Ndikumagenge, Siriro Bukuru, Leya Kariho, Matayo Matata, Varisito Bizimana, Barthelemy Ndereka, Terezia Impabakana, Maria Yozofina Ndereka, Andrea Ntawuyankira, Andrea Ndereka, Donatira Ndereka, Fabiano Ndereka, Jeanne Ndereka, Antoni Ndereka, Kandida Ndereka, Filimino Kagajo Yiheba, Epitasi Bayagana kandi, Luciano Rufyiri, Juvenali Niyo Yunguruza, Atanaze Ntungwanayo, Gaspar Ninganza, Celestino Cishahayo, Agnese Baragereranya, Boniface Nizigama, Theo Armere Hezagira, Paul Zeye, Hilda Bafata, Libere Bukuru, Imerde Nahimana, Augustin Baruta, Veneral Rombwe, Germain Nkurikiye, Beatrice Hamenyayo, Giriti Musaninyange, Therese Sindimwo, Antoine Ndindamagambo, Lucien Rufyiri, Joseph Kana, Jean-Baptiste Ngoza, Therese Ngoza, Epiphanie Umukiza, Ravel Gasimba, Karori Ntibaje Neza, Sophie Ndiho Kubwayo, Bonaventure Nterekwa, Elizabeth Orikare, Bernadette Ndikumazambo, Arnaud Rwagatore, Sylvestre Nukamazina, Philippe Njoni, Oda Ndayishimiye, Oscar Ntasano, Liboire Ndabadugitse, Leopold Ndayisaba, Antoine Nzobandora, Perpeti Nahimana, Salvatore Niyongoma, Christina Niyongoma, Onesforo Hazigamayo, Jean Ndayihoze, Petroni Nizigama, Bernard Titigiri, Space Caritas Kanyange Simbare, Jean Bosco Niyondiko, André Wabuki, Paulina Inabashitsi, Marie Inakabondo, Inyasi Nizigama, Therese Muterasoni, Catherine Nizigama, Raphael Mvukiye, Laura Dondidondi, Angele Ndayisaba, Deo Niyongabo, Jeanne Ndiho Kubwayo, Leopold Mpogano, Caritas Nizigama, Adere Ndorere, Vincent Niyungeko, Alphonse Gatobegwa, Gaeta Nikobamye, Elwa Nikobamye, Joseph Rukohoza, Rena Olga Ingabire, Rodrigue Nzeyimana, Atanaze Ruhuzenga, Josephine Buyoya, Pierre Nsabe, Tarsise Ntabyibuha, Aloise Nguvumari, Janvier Kasa, Antoine Nisigana, Denise Hafashimana, Generosa Nduwayo, Inyase Mageregere, Agathe Mageregere, Processus Mageregere, Norbert Ndikumana, Elizabeth Ndabigengesere, Alphonsine Ndikumana, Artile Rushemeza, abahise umuryango wa Gato Gato, Clement Gato Gato, abo kwa Gervais Kabuyenge, Ansire Ndayirorere, Antoine Karindogo, Petroni Gifuni, Pierre Bigayimpunzi, abo kwa Mujose Nyagatoma, Theophile Kiganahe, Regina Ntibaruhisha, Pascal Ndenganyo, Musenyeri Antoine Gross, Musenyeri Joseph Nduhirubusa, Isaac Lambert Biseruka, Petero Serongomya, Yakobo Kigwebe, Mathilde Ndembeye, Beatrice Bugerere, Maria Banyongere, Maria Ntibihangana, Mama Leya Ntiganzwa, abahise umuryango wa Yakobo Kigwebe na Petero Serongomya, abo kwa Sylvestre Barakucana, kwa Batazaro Bege, kwa Yakobo Banuma na kwa Damasi Gitifu, hamwe n'imitima iri mu purgatori. Bari baremeye barabatirizwa, bishushanya n'umwana wawe yadupfiriye, batabari basangire n'izuka. Ibuka kandi bene wacu bamaze kurenguka bakwitavye bizigiye kuzuka.
ibuka nabo bose bamaze gusezera iyi si ubakira iwawe bame mu muco ubuninahazwa bwawe. natwebwe turitakambiye twese tugirira ikigongwe ze rusangire nawe ubuzima budahera twame tukuninahaza turi kumwe na Mariya muhimbazwa nyina w'Imana na Yosefu mweranda umukunzi wiwe n'abatumwa n'aberanda bose baciye kuri iyi si ari abatoni bawe tubigusabishije Yezu Kristo umukama wacu. Kubwiwe hamwe nawe no muri wenyene nuterwa iteka y'ugusengwa Mana Data mushobora byose hamwe na mutima mutagatifu wongera uninahazwe mu myaka yose. Ndabasigaranye amahoro ndabahaye amahoro yanje nturabe ibicumuro byacu rabanyabuntu kwemera kw'ekleziya yawe uyitabaza amahoro n'ubumwe maze ishaka ryawe riranguke wewe nyene ubuzima n'ingoma mu myaka yose. Ahorana amahoro y'umukama abatumire b'Imana nguyu mwagazi w'Imana nguyu ukura abandi ibicumuro
dusabe kubwo urukundo rw'amahu dufitiye n'ubungabunga ekleziya yawe mukama amabanga ya Pasika nayiremeshe kugira ngo ishikire wa mwaka w'izuka tubisabije Yezu Kristo mukama wacu. Uvyagire gatonya twumvirize itangazo ry'inama y'abepiskopi b'Ekleziya Katolika y'u Burundi. Itangazo ry'inama y'abepiskopi Katolika b'i Burundi ryerekeye ihiganwa mu matora yimirije. Nidushire umwambiro wa Pasika mu matora twimirije. Bakristo dusangiye ukwemera
namwe bantu mwese dusangiye igihugu cy'u Burundi, Pasika nziza mwese. Turiko turahimbaza Pasika y'umukama, umukama yatsinze urupfu akazuka mu bapfuye, akatwugururira cyo inzira y'ubuzima bw'amaho. Nituyihimbaze nk'umwambiro mushasha, twityorore wa mwambiro wa kera, tuve mu ruhafu rw'amacakubiri, ububisha n'ububeshi, dutumbere inzira y'ubuzima itujana mu mahoro no mu iterambere rirama, inzira y'ukunywana n'ukwitwararika ineza ya bose. Tuyihimbaje dusanzwe turiko turitegurira kwinjira mu gihe cy'ihiganwa ry'abitoza ngo bazorongore igihugu ku nzego zitandukanye mu gihe gitegekanijwe n'ibwirizwa shingiro. Iyi Pasika rero nitubera igihe kiroranye cyo gushira umwambiro w'intsinzi ya Kristo mu biranga ubuzima bwacu bwose no mu biranga ubuzima bw'igihugu cacu, harimwo n'aya matora. Iki gihe c'amatora, Ekleziya itwigisha ko ari ikiringo c'uko abenegihugu bishingira intwari ibereye muri politike. Ni ikimenyetso kibereye gitanga uburenganzira bwo gushikira ubutegetsi no kubukoresha. Ikiringo kibereye cyo guhiganisha ivyiyumviro atawanja wangura, kurangwa no kubahiriza ivyiyumviro bidasa, kurangwa no kubahiriza ivyiyumviro bidasa